Amahoro iwacu. Kaze mu kiganiro Amahoro iwacu, ikiganiro tuvuganamwo ingene amahoro yifashe aho ubaye. Mu gitegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Kaze mu kiganiro Amahoro iwacu. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi, mukunzi kino kiganiro Amahoro iwacu. Uri kumwe na Desmond Akiza hamwe n'umutumire wacu, turi kumwe hano ndabaramukije. Ndabaramukije. Murashobora kwidondora ariko uratwumviriza? Yego cyane, jewe nitwa Remy Habyarimana, nkorana n'ishirahamwe Maison Lueur d'Espoir, ikigo cy'ibyizigiro, nkabanda mukije n'aba ariko baradukurikirana. Urakoze cyane. N'uwo mutumire turi kumwe Remy, kandi so bwa mbere aza mu kiganiro cacu nugira ngo twongere twiyumvire ku byo tsimbataza amahoro, haba ubwa mbere mu miryango, haba mu kibano tuba turimwo, haba mu ishinga dusengeramwo, haba mu gihugu tubamwo, aho hose harakenerwa amahoro, harakenerwa ko umuntu yumva yisanze. Nuro turi kumwe uno munsi tuganire kwijambo ryerekeye guciranira imanza. Iri jambo rikora ku bice byose washaka by'umuntu cyangwa by'igihugu n'ahakorera hose, ariko kandi reka tuvyumvire ku gatoya twumve ico zakona bamwo nk'abantu b'Imana, nk'abari mu gihugu c'u Burundi. Mutumire wacu kazugira kandi umve wisanze, twagomba tuganire kuri jambo cyo guciranira imanza. Wewe nk'ijambo ryumvise uco kubwira ngo iki ariko ratwumviriza? Murakoze cyane. Iri jambo guciranira imanza ni jambo kumbure mbere washaka kubemera Yesu Kristo yaranarivuze ko, kandi arishimikije ko cyane, kuko wewe yagira ati ntimuciranira imanza, ntimucira imanza abandi kugira namwe mutazotsindwa. Yari kwarasaba ati ho uravye neza arabandanya akagira ati kenshi buryo ugucira urubanza uwundi yagereranije kwa afise akantu gato cyane mu jisho giwe ariko aracira urubanza, mugabo we afise ico mu Kirundi bise ngo inkingi, sinzi ko yo kwigwa mu jisho, mugabo kwari kuvuga ikintu kinini ya gose. Ariko kandi ico kirakomeye gose, kubera guca urubanza burya ni ikintu atari ciza. Mugabo kandi ko kubera ububi bw'umuntu, kamere y'umuntu igomba cyane cyane kwiruka ku kibi kurusha kuciza. Uco usanga rero bw'ivyo vyoroshe guca urubanza kurusha ibindi byose. Ico rero kiranagoye gose, kuko ni ikintu kigize ubuzima bwose. Ingingo dufata dutegereza kubanza gufata ingingo, mu ngingo ufata nuko uciye urubanza. Uguciye rero guca urubanza no kuvuga hariho utsindishije, hari n'uhaye ukuri. Ikibazo rero aho bigoreye washaka sinabibi, kuko ivyo nivyo bigize ubuzima, umuntu ategereza gufata ingingo. Aho bigoreye rero bitereye ubwoba nuko mu guca urubanza kenshi hari ubwo bwoba bw'uko kenshi duca imanza turavye ivyo tubona imbere yacu, tutibajije kubiri inyuma y'ivyo tubona, tutazi ibiri inyuma bitumye uwo muntu avuga gutyo, bitumye uwo muntu akora gutyo, bitumye uwo muntu yigenjeje uko yigenza. Akarorero gatoya notanga ni ikicuko abakristo benshi, kandi si abakristo gusa, n'abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'Imana kenshi, bazi yuko Petero, umwe muri zirya ntumwa 12 za Yesu, ari umuntu w'ikigaba, umuntu yitanganiza mu makosa, umuntu avuga nabi, mbere acana bisozera nabi, yihakanye umwami wiwe gatatu gose. Hanyuma rero ugaca usanga abantu baciye bafata ibintu bibi gusa Petero yakoze, ntibabigereranye n'ibintu byiza Petero yakoze. Dufashe ku karorero ka Petero rero ni ikintu ciza gose, mugabo kandi kitwereka yuko tuba twihenda cyane. Petero yari umwe muri 12 bakurikiye bari intumwa za Yesu Kristo. Mugabo kandi ugiye nkajya mu rusengero ukabaza abantu uti mbarira amazina y'abigishwa 12 ba Yesu,
ni bake cyane bo bagutondekera bakabatora kuko hariho bamwe tuzi amazina yabo gusa usomye aho bakabarira ngo Yesu atora abigishwa biwe bagaca batanga amazina udasubira kumenya ngo uwo muntu mbega hari ico yishuye igihe Yesu yabaza ibibazo mbega hari ico yakoze mu bintu Yesu yaba batumye gukora cerekana yuko bagize ati igikorwa gikomeye cakozwe n'uyu hari habaca bazimangana kutigera usubira kumenya inkuru zabo mugabo kandi bari intumwa za Yesu ariko Petero rero naho tubona umenga yari umunyantege nke kuko yavuga kenshi agatanga inyishu zitarizo kuko ari aho yishura Yesu nawe nyene ntamworohereza yacamwera ngo mvi nyuma Satani ubona aho kubera ati ewe Petero wishuye nabi agacamwera ngo mvi nyuma Satani nukuvuga yabamwereza ati ibyo si wewe bivuze ni Satani ariko arakuvugira muri wewe ibyo birumvikana yuko Petero yari umuntu w'umunyantege nke ashobora mugabo dufashe ngo dutondeke ibintu byiza biboneka yuko Petero yakoze usanga ari byinshi gose cyane gose turabona Petero nahajya tubona yihakanye Yesu Kristo agiye kubambwa hajya ugiye kuraba none ukibaza akarorero abandi barihe abandi bigishwa barihe uravye neza ukiga ukaraba nko mu gitabo ca Luka ni wasa nk'uwandika nk'utanga uko byari ko biragenda gose avuga yuko bakiri hariya mwitongo baje gufata Yesu bose baciye bahunga ariko ikintu gikomeye jewe nibaza ko yaba twigisha neza tugira tuti turabukuraho kuri tuba dushimira Petero cambere nuko Petero ivyo yavuga yarabishitse hajya Yesu Kristo yaba bari ati burya Satani yabasavye ngo abagerageze ariko wewe nagusengeye niwa marakurama uraremesha bagenzi bawe ubwo bwari ubuhanuzi bwa Yesu abariye Petero kandi bwaciye bushika nk'amasaha ngaha heze mugabo ariko arabimubarira Petero yavuze ikintu gikomeye cyane agira ati twumvikane jewe nditeguye gupfana nawe niba rupfa nditeguye kujana nawe mwibohero mbere no gupfa nditeguye gupfa aho rero uravye ivyo mu mwanya ukurikira yarabikwishikije Petero kuko cyambere abantu kenshi tutabona iyo turiko turasoma Bibiliya ni kwibaza ngo mbega bigishwa ba Yesu biyumvira iki muri ico gihe bari abantu bazi yuko bizeye umuntu akomeye gose umwana w'Imana kandi ivyo navyo ni Petero wenyene yabivuze ca gihe Yesu abaza ati mbega mwumva bavuga ngo iki none mweho mu nyitande bakiri ko baribaza abandi mbere barahoze bikumbure biyumvira bahoze mugabo mu gutanga inyishu niwe yatevyera bati we turazi kuri umwana w'Imana hanyuma naho nyene Yesu aramwana ati si we ubivuze kuko yarumva ko ari uguhishurirwa ko mbure kuvuye mu ijuru Petero rero bashitse aho baza kumufata bari bazi bati Yesu bagerageje kumufata kenshi ntibigeze babishobora no kuvuga ko none munsi naho baza bashobora kunanirwa benshi abahinga mbere baranabivuga bati burya Yuda yarakunda Yesu gose nawe nyene gusa nuko kumbure icambere hariho ubuhanuzi bwategerezwa gushika hariho umwe yategerezwa kumugura yagize ibakwera ibi niba twogita ibakwe yuko ubwo bwashitse kuri we ica kabiri yari afise intege nke zo gukunda amafaranga mugabo acagira ati aya mafaranga bampaye n'amafaranga yoroshe kurya kuko ubu bagomba gufata ntawe bashobora bamye bamufata kuva kera mugabo yamye abaca mu myanya y'intoki n'ubu rero ndayarya ndamubahe aca bikura baca bakurikirana rero bagira bati hajya yiyahujwe nuko yababaye kubona ivyo yari yiteze atari byo byabaye ariko kandi na Petero rero abonye banje kumufata yarazi yuko nubasubira akabikura nka kumwe kwa mbere mugabo abona arabaretse baramufasha baramuboshe Petero acarababara rero agira ati nuko bigenze ico kenshi naho nyene abahisiguzi batasigura nuko Petero yari yavuye mu mugambwe wabo bitabazerote n'abantu bagomba kwikura ku bukoroni bw'aba Romani ku nguvu bagwanye n'abantu rero batagenda imbokoboko bagenda bafise ikigwanisho ntibyumvikana rero ingene Petero yari amaze imyaka 3 ari kumwe na Yesu mugaba akaba yarakigendana inkota
ico kumbure abantu bashobora kugira bati nawe nico naco nicerekana intege nke za Petero. Yego intege nk'umuntu arazigira mugabo kandi ni akagira intege nke akagira naho akomeye. Petero rero ico gihe acazana inkota kugira ngo agwanirire wa mwami wiwe yibaje ati ngira ngo yobona nanje ngwanye arateba nawe avyure ubumana bwiwe yikure kwaba bantu. Aha rero ntibiboneka neza Bibiliya ntinabivuga ko mugabo nishize mu kibanza ca Petero yarababaye cyane. Araje atanye inkota imbugita yari afise mu mpunzu agiye gufata umwe mu baje gufata Yesu aja kumutema aca je mvuga ko yahushije kuko mu by'ukuri naho Bibiliya bivuga sinibaza ko Petero yarondera ugutwi yarondera igisumbu ugutwi nibaza ko yagomba guca umutwe kugira ngo uwo muntu acapfa ubwo nyene hanyuma kumbure nawe arakwepa nkuko babivuga hanyuma ahitana ugutwi. Ikibabaje rero ugiye mu kibanza ca Petero ni naco gitangaza washaka ca nyuma Yesu yakoze mugaba abantu bari kumwe na Yesu ntibabone acaratora kwa gutwi agusubiza mu kibanza cako. Ico cari gitangaza baza babona ugutwi kurakize mugabo ntibaciye bareka kumufata kuko akoze igitangaza. Ntawuzi ko muri ico gihe amaso yabo yaciya asa nkayagiye ku ruhuni nkuko babivuga ntibabone ibyo babona gusa babona ibyo biyumvira mu mutwe baca barabandanya baramufata. Petero rero aho yarababaye gose abonye n'inguvu yarashizemo kugira ati niba tungwana ku ruhande rwiwe turagwana. Aho rero ico ndakivuze ko kubera kuri jewe tubaye tutahengamye mu guca urubanza yaragerageje no kugwanirira Yesu kugira niba bamwicanaje turapfana. Ariko kandi ico guca ku murongo ngaha nuko aho naho kenshi abantu batavyigishako ngo abandi bigishwa bose bari bamaze kwiruka bose babonye bafashe Yesu baciye biruka kiretse umwe gusa. Na Yohani hajye usomye mu gitabo ciwe we warabivuga yaciye avuga ngo umwe Yesu yakunda ngo yaciye ahunga hanyuma ngo igiti gica gifata umutamana wiwe ngo acarawutahunga ari gusa. Nukuvuga rero na Yohana hajya yarahunze yagiye kugaruka gusa bashitse mu nzu umukuru w'aba abari bajejwe urusengero ariko ko kubera naho nyene yari inshuti yiwe yarazi yuko we washobora kwinjira atakibazo yarazi ko bari yabacunga kwirembo bamuzi bamureka kinjira. Ni naco kibazo Petero yagize kuko igihe yaraje yegera aho bari bacanye umuriro Yohana we nta kibazo yari afise kuko yarasi nko muhira. Aho nukwerekana rero yuko Petero niwe wenyene yerekanye ubutwari bw'uguguma inyuma y'umwami wiwe no gushika aho. Kandi naho yabaye novuga ko yagize intege nke akihakana Yesu mugabo kumbure kugira ngo ivyo Yesu yavugishijwe bishike naho nyene turabona ko ari intego nziza yagira ati ngumi ruhande y'umwami wanje ngumi ruhande y'uwo nakurikiye kwari kugira ngo arashitse bimwe yari yavuze. Petero rero tumuciriye urubanza tutahengamye ibyiza byinshi by'inkomezi byiza ni byinshi kurusha iby'intege nke tubona abantu baca bamwigishako. Tugaruke rero kuri ca kibazo cawe aho uvuga uti bigenda gute. Naho rero umuntu mu ntege nke zacu umuntu tangura kurondera ububi bwiwe naho vyoba vyiza bakobariye akantu kamwe bashizemwo gaca gatuma arako umuntu acabona kurusha ibindi. Umuntu ugasanga yakoze imyaka y'ubuzima bwiwe bwose mugabo ikosa rimwe akoze mu kazi bigaca bifuka vya bindi byose yaramaze igihakora ugasanga abantu ntibacibuka ibyiza yakoze ntibacibuka ubuhizi bwiwe babonye intege nke z'umunsi umwe gusa. Nivyo rero bica bituma abantu dusanga tuja mu mugwi wuko turabanyantege nke kuko duca tubona ibibi gusa. Ko umuntu rero yamana izo ntege nke hama hariho ikintu kibi no kubonako nubwo ntakibonye barakimbarira
ugasanga rero ibyiza nakuziga byose byiza byinshi bifutswe nako kantu gato bambariye rimwe gusa. Ni ikintu rero kibi kuko gituma iciza kitakibaho kitakigira ikibanza caco mu kubaho kwa misi yose. Mu buzi ugasanga umuntu bavuga gusa ikibi yakoze mugabo ntibavuga ibyiza amaze imyaka myinshi ariko arakora. Mu rusengero ugasanga umukristo yabaye mwiza imyaka myinshi agiye mu ntege nke rimwe n'abatari bamuzi bagaca bamumenya, abatari baramenye ibyiza yakoze bagaca bamenya ico kibi kimwe gusa cabaye. Kuki abantu muri ubwo bube gito bwacu canke intege nke zacu no mu kuvuga tuvuga ibibi gusa nibyo duha novuga urugero runini kurusha ibyiza abantu bariko barakora. Ni ikintu kibi rero kuko gica gituma abantu ubwa mbere baca babonana nabi, kuko ucubona ico kibi gusa bose ucusanga umenga nta muntu mwiza arimwo, nta muntu ashobora gukora ibyiza ari nivyo, nta muntu mwiza muri ubu bwiza bw'uko atawukora icaha baho, kuko ijambo ry'Imana rirabivuga ngo bose bakoze ibyaha. Kandi muri ubwo buryo nyene duca tugira ugasanga ufise bimwe mu gifaransa bita les défauts et les qualités, no kuvuga intege nke n'ahandi rero ushoboye ufise ibintu ushobora kugira. Ariko rero ibyo bica bituma ku kubera uko guca imanza bica bidushira muri zangingo z'umwanya wose zituma umuntu rero ahebwa, arabwa nabi, avugwa nabi, ugaca usanga rero biragoye ko abantu basubira kwizerana, biragoye ko abantu basubira kubana neza mu rusengero nk'uko mwabivuze, mu muryango, mu gihugu, mbere no mu mibano ya misi yose, mu buzima bwa misi yose. Yego murakoze cyane. Nk'uko muri murabivuga biraboneka neza yuko guca imanza ni ikintu kiri mu muntu. Ubwa mbere guca imanza nk'uko tubivuga no kwihana no guca urubanza, sicyo none? Yego. Mbega umuntu yoca urubanza gute? Duhereye ku kwihana, turayingene twoduga bukebuke dushike no kuraba icyo twokora. Murakoze cyane. Twigisha ijambo ry'Imana. Yego. Benshi kenshi mu bakristo nka hose mu nyigisho za mbere batwigisha ririya jambo, ririya sengesho ngo twigishijwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Aho mbere henshi mu masengero henshi barisubiramwo nka kenshi ko bakoranye. Hanyuma muri ririya sengesho rero hari ahantu hakomeye aho umuntu ashika akavuga ati utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe duharira ababitugiriye nabi. Aho mbere n'igihe ariko arigisha iryo sengesho yarahagarutse cyane kuko yagize ati nimutababarira namwe ntimuzobabarirwa. Wumve rero ingene bifatanye kwa guca urubanza bijanye no kubabarira, kuko ubuciriye urubanza nuba wamaze kurengana igice cyo kumubabarira. Kandi kugira ngo umubabarire canke umucira urubanza vyiza vyasaba yuko ubanza kumenya mbega ninde, ivyo vyagenze gute. Ivyo kumbura abacamanza bagira bati hariho mu gifaransa bavuga ngo les éléments atténuants, no kuvuga ibintu bituma bisigura igituma wakoze ibyo wakoze, atari uko biciye bigukura kwicaha mugabo bigira biti ko vyavuye kuri ivyo igihano kigabanuke. Abantu rero mu guca urubanza ikibabaje nuko nivyo nariko ndavuga, ntitwibaza ngo twishire mu kibanza c'uwo tugira ducira urubanza ngo tubanze twiyumvire mbega ivyo nyarukije gukora birafise aho biva, birafise igituma. Urya muntu ntiyoba ari mu bibazo birengeye ivyo je nibaza, canke ico ntiyoba yagikoze kumbure nawe nyene atabizi, canke ivyo mfatiyeko ntigoba ari urukurukuru atari byo. Ni ibibazo rero vyinshi umuntu ashobora kwibaza, ariko kandi ugishize kure gose kuko ugize uti bivuye ku kwihana kubabarirwa kugira nivyo kumbure n'Imana igira iti wakoze byinshi akababarirwa byinshi, ni nawe yumva igiciro c'imbabazi. Wakoze byinshi ababari warumva ko ari murutswe. Ikibazo rero kenshi tuca tugira nivyo byuko abana b'abantu nkuko turi twibagira n'ingoga.
umuntu yagiriwe ibakwe akababarirwa ibyaha agakizwa. Gukizwa no kuvuga umunsi mpwemu yera amurika mu buzima bwawe akakwereka ibibi wakoze, ugasanga uri umuhemu imbere y'Imana. Noneho hakaba uko kurizwa n'ivyo ubonye wahemukiye Imana, ubwo bubi bwawe imbere y'Imana yera. Hanyuma hagaca haba uko kuboroga urira, ukarira kuko ibi byarabaye n'iki gihe ca Petero twariko turavuga. Petero inkoko imaze kubika, hanyuma yari amaze kwihakana umwami we gatatu, Yesu ngo arahindukira kumuraba. Ahindukiye kumuraba aca aravyibuka ivyo yari yamubariye, aca arabona ko ahejeje kumenja, ngo aca avaho ariruka araturika ararira. Nukuvuga muri warabonye ko yahemutse, arabonye ububi bwose, ariko haca habuko kurira bikurikirana no kubabarirwa, bikurikirana n'umunezero wo kubabarirwa. Ivyo ni ibintu rero biba mu buzima bw'umuntu igihe akizwa, kuko ijambo ry'Imana rimushishiriye, hakaba uwo muco muri we, arabona ububi bwiwe, arabona ibyaha vyiwe, arabona byinshi yagiyemo, agaca asanga yarahemutse. Hakaba noneho gusaba Imana ikigongwe. Uko gusaba Imana ikigongwe araca ku kantu kwihebura, kuko yumva umenga no muhemu ku buryo adashobora kubabarirwa. Mugabe ico gikorwa canke muyera kijana no kumwemeza ko yababariwe, agasukwamwe umunezero utuma yumva kunza Imana kandi ibyaha byose byababariwe. Noneho akaja ahantu rero yumva ari mu rutwe yakijijwe. Mugabe naho rero Bibiliya yita ngo no kuvuka ubwa kabiri, no kuvuga ababaye umwana akwiriye kurerwa, kwerekwa ingene azobaho ubuzima bwiwe. Rero muri uko gukura rero harabaho kugwa hasi, harabaho hashika bukeye, agaca atangura kugira ikibazo ngo mbega ndi wa wundi nyene, mbega Imana iracankunda kumwe yankunda ejo, mbega ndacababariwe nta vyaha bikindikwa kumwe kwejo. Ivyo nivyerekana yuko atarigishwa ngo yumve yuko kubabarirwa vyarabaye. Ubu hari ukwezwa gutegerezwa kubandanya kugira ngo uwo mpemu yera yaguhemeje ibyaha abandanya kwemeza ibyaha n'ubu ni wabijamo kugira ngo wihane. Kuko kuba warakijijwe si kuvuga ko atavyaha uzosubira gukora, urabikora mugaba aho bitandukaniye. Nuko ukoze icaha warakijijwe ntusubira kukironkana amahoro, utegerezwa guca wihana, uca wezwa, ugasubira muri ca kibanza cawe. Naha rero haca haba ico novuga ibangabangana ry'uku rero kubabarira. Umuntu rero agumije ku mutima yuko yababariwe kandi aguma ababarirwa, vyo twibutsa ko tutategerezwa kwihuta guca urubanza kuvuga ngo naka bimeze uku, naka bimeze uku, naka bimeze uku, kuko natwe umwanya wose Imana yoshobora kuducira urubanza, kuko ku mwanya ku wundi tuba turi mu ntege, tuba turi muri ivyo vyaha. Ariko kuko itubabarira uko dusaba ikigongwe, duca tuboneka nk'abera. Bajya rero bijya tubonye n'igitangaje, hari aho tubacira urubanza ku vyo bababariwe ko kera. Imana yababariye kera, mugabo tukabacira, tukaguma tubacira urubanza tuvuga ko arabahemu, ko bakoze ibi n'ibi na biriya. Dushobora no gusubira kuri iki karorero ka Petero, bariya bariko baramucira urubanza bagira ati yamara wewe muri kumwe mbere uvuga nkabo. Igihe yaja kurira ntibamukwirikiranye, igihe yababarirwa ntibari bakiri kumwe, kugeza igihe wewe yasubiye akaja mu bikorwa vy'Imana. Mugabo kumbura abo bamubonye bagira bati ujya turamunzi, nta muntu abesha nkawe, nta muntu afise intege nkawe. Nivyo rero dukwiye kwirinda, kuko igihe tuba turiko turaca imanza ibintu nk'ivyo bica bidushira mu ntege nkenyene. Yego. Naha rero tugira dusoze kino gice ca mbere cy'ikiganiro, ariko muri minota 2 isigaye tugira dusoze kino kiganiro ca mbere, ubwira iki bariko batwumviriza. Bariko baratwumviriza no kumenya yuko guca urubanza benshi bobo baranabivuga ngo n'igihe utari ku rutoki muri zitanu umuntu afise n'imiburiburi zitatu ziba ziraba wewe. Nukwerekana yuko guca urubanza nta wategerezwa guca urubanza gose ku wundi, kuko Yesu wenyene niwe yabivuga nkuko twabitanguye avuga ati reka umushumba sebuja bariwe kuko ni wazi vyiwe byose.
biragoye rero kuko kenshi igihe duca imanza usanga ari nuko tuba tumenya inkuru izo nkuru nazo ugasanga kenshi ntitwazironse mu bice byazo byose ugasanga kumbure dufatiye ku kantu kamwe umuntu rero turamugize igipfu imbere y'abantu kumbure by'ukuri uko tubivuze atari kwari mu majambo make turafashije guhamba sinovuga ngo kwica gusa guhamba uwo muntu kandi agikomeye ariko igiteye ubwoba kurusha nuko dushobora kumucira urubanza wewe yera imbere y'Imana ico caha yaragikoze kumbure ntiyagikoze uko turiko turabivuga mugabe igihe yabibona yaciye asaba Imana ikigongo yejejwe imbere y'Imana akaguma umutsindwa imbere yawe kandi kigoye rero we ukaguma ubarira abantu ko uwo muntu ari umutsindwa urumva ubaye umubeshi n'inkozi y'ikibi kumurusha mu majambo make rero guca urubanza kwihuta guca imanza na cane cane ku bintu tutazi vyategerezwa kuja kure yacu kuko nitwe tuba turiko turitsindisha nitwe tuba turiko turishira mu bibazo nitwe tuba turiko turishira mu ngorane yego Njuti mugenzi mukuze kwiganiro amahoro iwacu igice ca mbere katukigarukirize ngaha mwabonye ko twari kumwe n'umutumire Habyarimana Remy niwe yabanyira muri kino kiganiro kandi azodufasha no kugikurikira kuko murumva ko hariho byinshi byo kuvuga rero mwese batize yompi Imana ibahezagire Ico cyari kiganiro amahoro iwacu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP hano mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira utwandikire cyangwa udutelefone wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199 79 387 199. Iyo telefone urashaka no kuyitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi ushobora kudutelefona kuri telefone yo mu biro inomero 22 24 26 57. Tukaba tukwikebanuye tukwifuriza amahoro ahubaye naho butaha.